Bon, dusanzwe tuzi yuko afitaniye konfi na Mona Ward. Ikosa ryabaye turarizi twese atawuvyirengagije. Ya birazwi yuko ari Fabiloved Asian boy. Bifesi rero umufashe nk'iki gushika muri uno sa. Hariho nimero E na D. Nimero E ni Fabiloved. Nimero D? Ya nimero D Hero Mona Ward turonda kuramutsa hanyuma ntarateba nashaka kukwibutsa ndi wo mwana w'igihugu bita Benturo ndiyemeje cyane yuko nakubabaje muga nabo nabidateba gucangana baba niga bose twahora tugendana ubu narabize bose nasanze tugenzanya kuko rino kosa narikoze bambona bica ndayikorira heza ndasohora amaca ndafatwa muga wapi ntakugemura Wantu bakunzi ba Flip GTV fresh meze good muri bon muri cool mumeze nkanje muri bien muri smart nkanje yes nikoresha umwanya na wundi nakuzani umutumire adasanzwe cyane numwanditsi w'indirimbo nk'eyi cyane reka ndamubahe sindabatakariza umwanya maze ko nkoresha umwanya ni fisa moya mbiri pampa kwa kundi Flip bro fresh msazi umeze neza ndameze neza kabisa maji fatiye ya dukwakwanye ya dukoresha umwanya Double 10 turi kumwe yap Double 10 yavuye muri Ben nivyo ya yavuye muri Ben 10 oya bo Ben 10 no mu rapper mugenzanje ya tap dukoroke rero ku ndirimbo ya Benturo nyene waririmbiye Benturo ya kwari kumusabira ikigongwe kwari kumusabira ikigongwe yap wamusabira ikigongwe kuri inde byaje gute kugira umusabira ikigongwe kugira ubishire no mu ndirimbo bon dusanzwe tuzi yuko afitaniye konfi na Mona Ward ikosa ryabaye turarizi twese atawuvyirengagije hama nanje nk'umuhapere mugenzi we narishize mu kibanza kugira ngo nsigurire abarundi ububabare afise hari yari Guantanamo ya kugira ngo no bafitaniye konfi agira icyakoze kugira ngo umwana w'igihugu agaruke man ya kuri iyo ndirimbo dukoresha umwanya twende ya Hero Mona Ward turonda kuramutsa hanyuma ntarateba nashaka kukwibutsa ndi wo mwana w'igihugu bita Benturo ndiyemeje cyane yuko nakubabaje mugingo wafashe wapi ntabwo byoroshe Guantanamo naho njyama nta gutora gatiro ivyiyumviro byarantwaye singipima nirobo shari ryawe rirashize ikibi mu ngiro nirukiye byinshi bimburira akamaro nazimiriye mu nzira ndi Guantanamo egisa hisumba umwaka umunsi ngora kumara ingwara mbona ziza kunyifatira iyo mpamvu ndagutuye biti rikamarira kugira ndabe basi yuko gomba barira ndagusabye nyumvira umpanagura marira eka kwitegembye nanje ndabikumbura mugari kumbona devo ntagomba kundekura ibikora yarambesha ko bitoduteranya muga nabo nabidateba gucangana baba niga bose twahora tugendana ubu narabize bose nasanze tugenzanya kuko rino kosa narikoze bambona bica ndayikorira heza ndasohora amaca ndafatwa muga wapi ntakugemura kinji wankoreye songe ndagukumbura naho wasutena cyane ndiko ndakosa imbabazi ku muryango ndazisabiye ndazikwamarira menshi ariyo nabasigiye mwihangane cyane gose ndazimura nkumbuye asante sana uyo ni Double 10 amazina yo kuritwa ngwiki ya amazina yanje kuri nitswe n'abavyeyi ni Ngabire Imana Divin Michel uri Ngabire y'Imana koko canke uri Ngabire ya Satani Ngabire y'Imana bro usanga utanasenga bro bana nsenga iyo mbyutse iyo ngiye kuryama yego Double 10 numuririmbyi w'umuraperi rap uyifata nk'ikirap ya rap ndayifata nkigwanisho ciwanje ni nk'inkota mugabe inkota ije kurondera amahoro muri Buja Fever urondera amahoro ntagwa nk'uburonde yap ni Double 10 watanguye umuziki ryari kariyeri yawe yatanguye ryari mu mwaka wa ryari ya je ndi umutwe mushasha muri Buja Fever wavutse
wavutse muri 2021 nyene ya bo muri music navutse muri 2020 yeah. Umazeyo umwaka umwe muri music ubona umuziki umeze gutere muri uyo mwaka umaze ubona umuziki uri kugenda gute cyane ya bo uri kugenda fresh kabisa ama competition ni menshi urabibona ngaha kuri Top TV byashushe nabazaniye bishashe umutwe uguma bongereza ego ni giki kizotuma utwara rya higanwa ryo kuri Top TV ya jengiye mbanzi ko ngiye gutsinda nkuko bwa mbere nabikoze mbwira nabo tuzohura muri quart de finale abaye barakubita pompe nyinshi uzohura nande bro uzohura nande hajya muri quart de finale bo muzaguhura ntabwo mumenya mugabo ubona bamucumitse hajya bamuzanye hajya muga nanje bo cenigisha kuko benshi mbona umenga nabana muyambirira ndraraja ati kubita mu gifaransa ni rap yo mu gifaransa Double Ten yo chamanika amaboko canke yo mwemeza ya neza kawaida nageza kubikora man donje gatoyi bro donje gatoyi mu gafaransa twumve rap ya Double Ten yuko irenze cyane ya this time bimeze uko reka wo tuzohura muri Top TV nyitegurire muganda bizogenda fresh bizogenda bye okay Double Ten turi muri kuri Master Music waruje gukora iki bro ya nakubwiye umutwe uguma wongereza se nicaye project ubu nyene ndakurikiza Mona Award nugukoresha umwanya kwa kontinye nugukwakwanya ubakubitira mu mavi ijya ndirimbo uribaza neza ko yashitse ubutumwa wari watanze bwashitse neza bo icambere ntangura gushima indirimbo yarashitse mu muryango wa Benturo kandi indirimbo yakiriwe neza vraiment cya kabiri yarashitse mu muryango wa Benturo mu bijanye no muziki muri Empire indirimbo yarashitseyo naho nyene ndabashimira bayakiriye neza cyane mugantumirira abarundi bose kubandanya bayishikikira kuko no mwana w'igihugu iri kiravugira Benturo leti yarakubabaje cyane ko nayafunzwe ya byarambabaje cyane kuko no muhapere mwiza cyane ya yakosheje yarakuza kosa ko gufata ibintu avangatiranya n'ibintu ya ikosa ryarakozwe muga yaragemeye mu gihe umuntu yemeye ikosa naho baramubabarira ya oya ntumubabare umanze ukamukosora bwira nejo ntazosubira bo nibaza aracyari umwana muto ndibaza bamukubita inkoni ngufi iyo bingana ego ya dufise Fabilov dufise na Bface tora mkari wa rap umwami wa rap niwe usigaye gutora gusa bace bagena umwami wa rap Double Ten yohereza nde iyo shapo ya birazwi yuko ari Fabilov Nation boy Fabilov ubu rero uraciye urubanza neza yuko Bface rap yo ari yo abana bo y'abana mugabo ntibivugire ntavyo navutse oya uraciye urubanza neza ati umwami wa rap ni Fabilov ya birazi bisigura neza yuko uwundi aba ari umwana aba ari down Bface rero umufashe nk'iki gushika muri uno hariho nimero E na D nimero E ni Fabilov nimero D ya nimero D bo nimero D ni inde bo nimero D si Bface ni inde nimero D ya nimero D ni Double Ten Rap Machine Rap Nation from Umfukuri yes iyo ni presentation man ya man Double Ten Rap Machine Rap Nation from Umfukuri yeah man yes uvuga ukuri rero yeah rap yanje ni yuko reka ndagukubiranya aho nyene kuri Bface yeah Bface we ntaco mupfa nta nakano kamuba mufa ya Bface wanashima no mugenzi wanje sana kuva ariko aremera uhora unamubwira live yuko akiri down kuri urya mudogo boya mugihe twatiko turayaga ivyo navyo twatiko turayaga mugabo zico nkwemereye nuko bo kuri jewe Fabilov Jani King kuri rap man bo hama Bface Bface nawe ni mukhapera arakora neza kandi ndamushimira ariko aragerageza kufasha abana bacaruka yariho ibiganiro akoresha byitwa kuri byitwa nyibutsa gato byitwa bijya biganiro Bface akora aratumira abahaperi ndabibona bijya biganiro donc kijya n'ikintu ciza muri hip hop biratuma haraho hip hop ivana handi shika okay tugende rero kuri karere yawe ya muziki ubu twitega ikihe gishasha cawe ugiye kuduhereza inyuma ya Mona Award nkuko mugiye kubibona ubu kuri bose nkunze kuvugisha amajambo mugabo bankunda nkoresha ibikorwa kuvuga ngiye kuzana ingufu zidasanzwe nkuko mwabonye project yanje shash ngiye kuzana ingufu zirushiriza haje Double Ten
ndasavye akapera ku bintu ingene je nawe twatangwe kuyaga gushika kuri no saha akapera kuri ivyo bintu. Yo ni Double 10 hano kuri micro erega murambona nari yomunererega jewe kuri rap nashishwe no kwicerega no guhamba reka ndabatera story y'umunegeri wanje yitwa yo Terry the Promoter ararenze ni aka ikoresha umwanya twarajyaza arambwira ati erega bro urafise talent jewe ndifuza yuko twonakorana emission tukahaturira hagasha tukahaturira nkuko mubibona erega hahiye kuri no TV yo vyonda subscribe yo comment erega mutibagiye kugira comment yuko FPTV iriko irakora neza cyane dukoresha umwanya tujana n'umwanya erega tubazaniye bishashe muri Boja Favor wagwan. Yes, asante sana bro, reka ndagushimire cyane ubahereza n'akajamo kagasunika rugi kugira dukwakwanye bo dukoresha umwanya kintu saba abakunzi b'umuziki ndundi nuko mwobandanya mugira effort nkuko natwe turiko turagira effort bwa tuduzibendera ry'igihugu cyacu biciye mu mutwe wacu wa rap hip hop yari Double 10 na Mr koresha umwanya ni Double 10 ushatse umwita double T canke ukagira tete ubuhejeje double T Double 10 ugira tete ukabuhejeje cyenda subscribe kuri Flip GTV behind camera yari MC Blizo the Promoter umwe ku mubumbe kametulia na yandi menshi yes